igihugu none bashaka ababiyumva gikora nk'ibintu nka bene ibyo ukawifuza ko umugwiza atunga yoza akagishira mu mutangira gute bakigenza uko kona kamara maze cyo gituma dusaba inzego zikomeye z'igihugu umukuru w'igihugu umushiranganje w'ubutungane umushikiriza manza kizigenza wa republika izo nzego z'igipolisi ziperereza n'izindi abashinga mateka abafasho bahagarika ko kaja kabi muri iki gihugu cy'u Burundi imvire mentanya by'ibiki ibintu bitezura ubw'igihugu babihagariki n'umuvumo twaba turiko turikwegera hanyuma rero muri ico gihe nubwo bumwe ruca baburuga ico rero twebwe twagira dushikiriza abarundi n'abakungu Faustin Ndikumana nta bigwanisho atunze nta bigwanisho yigeze atuga nta bigwanisho azotuga bicira umuriro iyo siyo ngwano yiwe birazwi urugamba je ngwana rurazwi kuva kera muri iki gihugu ni n'ugwintwari bereye ivyiyumviro ubwenge politike z'igihugu amategeko icavuga iterambere ryoza gute ivyo twize ivyo tubona handi kuri igihugu cyacu kivyo buraka kaga niyo ngwano ya Faustin Ndikumana birazwi ushaka kunemeka ivyo bintu by'ibigwanisho nakamara amazi turasaba na procureur w'Ingozi iyo dossier yashikiye ko hakore nyene nk'umugabo haranira ubutungane arekuri izo zira karengane yabo bana batandatu abana muri iki gihe c'agashomeri abana bivire mu gashomeri bahejeje universite bahejeje izo za humanité n'ari mashuri yisumbuye bari bironkeye ubuzi gera comptable caissier sécurité guserva batunze imiryango bamwe bashaka no kubana biyigira bagira iki nawe nguraje kurasara mushaka Faustin Ndikumana ugaca utubangwa ariko ngo binjira mu gasho abo bana ariko baziriki s'il vous plaît tusaba ningwa ntera kama abo babarekure baje kwibandariza kwibera ubuzima bwabo bwa misi yose bewe jewe ibanga ni ryarindi ntaco niyagiriza ndabona ko niko nafashe igihugu ukiri kijuju canke uri mu mwijima ukabona ko jewe ndi umwasi w'igihugu n'ije mwa igihugu jijuka canke uzotinda ujijuke kuko iki gihugu turagisangiye n'ubwato turi umwe twese turiko dushikirwa twese tangura ziriko ziravugwa zitagushikira gusa uri kijuju nyene kimwe cyanyuma wewe ushobora kugenda ugategura ibintu nkabijya uja gatwamwe ubujuju kabisa nuko utazi n'igihugu nyene kibaho caye gitagira gute ubonera hura ugabugarukiriza hafi rimwe nivyo hari gihe donc tubibona ibindi naho umuntu aratongwa n'Imana agakiyo hagira gute ibyo twese turaba ngo twarize Imana imbere ejo bundi hari umuntu umukozi w'Imana w'umugenzi yandikiye abwira ati horere ndakubwira umugani uri muri Bibiliya w'umwami yarakomeye n'intwaro yiwe yitwa Nabukodonozoro ati yashatse kubwira ngo abantu basenga ikigwigomana ciwe ati haramwe abagabo babiri batatu uwitwa Shadrach Meshach na Abednego banse kubaha ibyo bintu by'ibigirwamana ati baterera mu nyenga y'umuriro Imana yarabakingiye bavayo ni fresheur babateye mu nyenga y'umuriro bavayo ni fresheur neza ati mu nyuma wa mwama ahubwo Imana yaramuhanye amarindwi arisha mu ishamba kandi arumwana akomeye ivyo rero Imana ishatse gukigira umwongera mukingi aho kantu karanankoze ukuntu umukozi w'Imana yakanyandikiye ati burya bamureba burya byo mukora na mwebwe Imana irababona sinuhagarika ro nukuri sinuhagarika ufise ivyo nanyumve iyo yakingiye abo izo ntoye nanje zonkingira
muri iyo minsi iheze harabaye ikintu kidasanzwe. Hari itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu mu bihumbi 2026 cyabereye mu ntara ya Ngozi kuri centre y'Ingozi, quartier bita Kinyamisanzwe mvukamo ntuyemwo, ahari propriété yiwanje nyene familiale meme twakuriye, hasanzwe hari ubunywero bufasha abantu kuruhuka ku mugoroba iyo bavuye ku mirimo n'ibindi, butanze akazi kugwaruka rutari ruto kuko ubunywero bwisununuye. Hanyuma hari hagize imisi hari icika ry'umuyaga nkuba rimaze imisi ryavuye ku cyo bita transfo ngo cari cahiye. Haragize imisi hari umwijima n'amaplaksore twari yaraha ugasanga ntatena umwanya munini. Nari kombaza abe directeur general wa Régie des Ingino dufasha ico kibazo kandi ari karakidufasha. Mugabo rero hari inkozi y'ikibi dasanzwe yasengere muri uwo mwijima, yinjira afise inkoho, yinjirana inkoho n'agapfuko kuba karimwo grenade, impuzu z'igisoda shasha n'ibotine, abitwara ahantu muri kwa ahantu hakunda kuba hari abakara ajyayo mu bakoresha mu gikoni mu gukinjika ivyo abakiriya bariko barasaba babiterekayo. Mutego rero ngo baruhari twagiye twaze hirya no hino, ababikora bashaka guca bagenda ngo babwire mu gipolisi ko afise inkuru, hanyuma muri iryo joro nyene bukeye uriko buraca mu bucagucagu baca bagenda bagera polisi kiza kugira fuye perquisition ngo hamacho bacerekana ati turafasha ibigwanisho kwa Faustin Ndikumana iwe muri propriety. Nce nitwa ko jewe ntunze ibigwanisho bicira umuriro ireme ntanya ridasaye ko ndicira umuriro donc nshaka guhunganya umutekano w'igihugu kamara amazi. Hanyuma novuga ati ya mana dusenga idasanzwe yarabikoze kuko ujejwe umutekano waho hantu yaciye abibona butaradaca muri iryo joro nyene, ataza guhamagarajira n'abandi bakozi baraza bakibibona bihutira gutelefona inzego z'umutekano. Igipolisi ati muze mudutabara twebwe turabona ibintu byateye amakenga, tubonye inkonga abakiriya bagiye, murazi ko kabarara k'abantu benshi tubibonye ubunyene, hariho n'umufuko tutazi biwurimo. Inzego z'igipolisi ziraza, haje icegera cy'utwara igipolisi mu ntara ya Ngozi, azana n'umuopeje aza kugira nyene PV nyene vyagenze. Barashika barakura uwo muzigo, barakura ivyo gacareza barabitwara. Cadutangaje rero nawe wakoze rero ko ari 6 baciye bafatwa ngo bagira enquête, barafungwa abantu batabura kubaza ati none abantu batabaje baja gufungwa gute? Igihe twese twaratuduti bati bari mu enquête, ayo enquête yego ni mu bumvirize nibisanzwe. Mugabo ivyumvikana ingene umuntu ari naho yoguma ku kazi uwo muhamagara ukagira ico mubajije kuko yago arinza gutabaza ntari karaje. Hama opeja araheza dossier mugabo nta kintu kiri mu kiri charge kiri kuri abo bantu uko nta kihari, taje no kwa procureur nta kihari, abari karabaza nawe nta charge ko nta kintu infraction nimwe bagira. Mugabo tugatangazwa n'ingene umengo hoba hari indi bintu bishaka kubandanya kuri yo affaire, kuri yo affaire. Ikindi nuko habaye inama y'umutekano, harabaye inama y'umutekano irimwo inzego zose za province, zikunda kuba ku wa mbere, irongowe na buramatari wa Butanyerera. Inzego z'igipolisi zose zihari, urazi ko bagira indego z'igipolisi z'igisirikare ba procureur, abajejwe iperereza, abajejwe ubutungane bateje bose ariho bari. Ico kibazo kiravugirwamo. Polisi yaje aravuga ati ico kibazo kimeze uku
abakozi bo muri Butanyerera baratwitelefoneye baratubwira ko bafise ikibazo turaza turagera turabatabara. Abantu batangura kwibaza ati none batabaye bopfungwa gute ngo namatohoza. Okay, ayo matohoza rero ne sinzi yuko abantu bihisha mu matohoza. Hanyuma rero muri ico gihe nubwo bumwe ruca baburuga ico rero twebwe twagira dushikiriza abarundi n'abakungu. Faustin Ndikumana nta bigwanisho atunze, nta bigwanisho yigeze atuga, nta bigwanisho azotuga bicira umuriro. Iyo siyo ngwano yiwe. Birazwi urugamba je ngwana rurazwi kuva kera muri iki gihugu. Ni n'ugwintwari bereye ivyiyumviro, ubwenge, politike z'igihugu, amategeko icavuga. Iterambere ryoza gute, ivyo twize, ivyo tubona handi kuri igihugu cyacu kivyo buraka kaga. Niyo ngwano ya Faustin Ndikumana birazwi. Ushaka kunemeka ivyo bintu vy'ibigwanisho nakamara amazi. Nasubiza ubwenge, akaru twasubiza ubwenge. Fuzeri kubara ibigwanisho bihutuguriye hejuru. Twagira kandi twiyamiriza iyo ngendo igayitse, iteye isoni ikiri muri iki gihe. Bimwe mu ngo vyirementanya muri no myaka. Abantu nkabo igihugu wabyo ngwane dufise gifise turiko barosera zigende cyo gutera imbere kagira gute uwe nabakaba kizinduka ngo je gucirirwanisho kwa naga. Murumvika kwa ibihe tukirimo harimo gukozi bw'ikibi burenze mugabo harimo n'ubujuju bucagata muri abo bantu kuko ntiyabona ingene uriko uracafuza isura y'igihugu kuva yuko ibintu nk'ivyo biba mu gihugu. Ugasanga uriko uratesha icizere ku nzego igeze ko byanza ko zibikora gatagukwiza ati rero n'inzego ziriko zikora iki cyo bita credibilité des institutions. Yugo none bashaka ababiyumba gikora nk'ibintu nk'abene ibyo ukawifuza ko umugwiza atunga yoza akagishiramo umutangira gute bakigenza uko kona kamara maze cyo gituma dusaba inzego zikomeye z'igihugu, umukuru w'igihugu, umushiranganje w'ubutungane, umushikiriza manza kizigenza wa Republika, izo nzego z'igipolisi ziperereza n'izindi abashinga mateka abafisho bahagarika ko kaja kabi muri iki gihugu cy'u Burundi. Imvire mentanya by'ibiki ibintu biteza urubwa igihugu babihagariki n'umuvumo turiko turikwegera abantu bapfurwa bagira iki. Umushiranganje w'intwaro w'ubutungane yari mu nama nshinga mateka hariko aravuga abantu bapfungiye ubusa avuga ati abantu bapfunga umukuru n'amashinga mateka izo ntware zo mu butungane iyi si kanki abantu babahe barisi igipolisi bapfunga vyanka ko bafata ingingo bagira gute ibigenze gute. Inzego zihari le ministère public est unique et hiérarchisé. Ibintu ngivyo bishobora kubana muri n'ibintu by'akamara maza muri bibi barakwiye gufata ingingo bagatuza ivyo bintu tubateye akabo kuko ni ka example ni naho abantu barateramira avuye kuzi bakagira gute hanyuma taxi tugatanga mu ikomine nyene ni iryo terambere rya komine amarodo vastu turi hamwe ikomine muri za obere niki none umuntu agifise comportement ngiyo acigenza uko mu gihugu kigendera ku mategeko les valeurs républicaines nizo bakwiye kudefanda izi nzego bagashika intwaro rusangi agateka kazira mu turwa turavuga ubutungane kurubwa kuri ubutungane bateza urubwa ya justice bige biriko abantu bidoga biriko biragaragara ukiverne mu gihugu ubutwaro wundi ninde
nzego utwara undi ninde, ufata ingingo ninde? Antadoro ufata ingingo ninde? Haro baprokire, haro bose bose barabona situation yuko none ikibazo gishagihagarara he. Baba nunza wumva ngo turiko tura telefona ngo umuprokire cyangwa tuvuge ngo bamwire ko pressure bagire gute, twama tuvyumva. Cyo gituma n'ubundi dusaba mbere ni yuko turasabana na procureur w'Ingozi iyo dossier yashikiye ko hakore nyene nk'umugabo haranira ubutungane, arekuri izo zira karengane. Yabo bana batandatu, abana muri iki gihe cy'agashomeri, abana bivire mu gashomeri bahejeje universite, bahejeje izo za humanité n'andi mashuri yisumbuye, bari bironkeye ubuzi, gera, comptable, caissier, sécurité, guserva, batunze imiryango, bamwe bashaka no kubana biyigira bagira iki. Nawe nguraje kurasara gushaka Faustin Ndikumana ugaca utubangwa ariko ngo binjira mu gasho. Abana ariko bazira iki s'il vous plaît? Tusaba ningwa ntera kama abo babari kure baje kwibandaiza kwibera ubuzima bwabo bwa misi yose. Ukabona ko aho uri nyimba wakoze ivyo bintu, ukabona ko uri umuntu ari karagenda uza gufungisha abana bifite imyaka 20 n'ingahe n'ingahe bakitangurira ubuzima biviriye mu mashuri. Muraza agashomeri kari muri iki gihugu mugabo nguri kubaza kurondera ucafuza ngugira iki. Ariko haragera intuze yuko abantu sinuba ngo guhindura ingendo, guhinduza ingendo bamwe kubahinduza ingendo, kandi inzego z'igihugu zikabikora kuko tubandanije uku iyi sura y'igihugu twirirwa baravuga ngo ibikiri biki ngo abantu ngo ntibeze ibi byose bitera biva ngaho. Procureur General w'Ingozi kora nk'umunyabutungane, dossier est vide, abantu bareze igipolisi barabivuze baravyema barabivuga, abapolisi barabivuga, none abantu bapfungiwe iki gushika ryari zange tugira iki? Sinzi yuko ari kuvuga ati nakavyi abantu barakwiye kugufata. Sinzi ko ari kuvuga bavuga ngo usize kubigira bavuga ngo Faustin tumugire nabi, ngo kubiri ngo Faustin Ndikumana tumugire nabi kwiki agwanye wagira. Ibyo turiko turashikiriza bitirwa birashikizwa n'abandi nibi ni mu mbarire. Ingorane twe tuvuga mu nama nshinga amategeko bune sinabonye bagira tableau bavuga zazindi. Nta bantu babonye icegero cy'inama amashinga amateka berekana ngo ingorane zihanze abanyagihugu bagiye kugirisha enquête. Ntimwazisomye iya enquête ni Faustin Ndikumana ari yayikoze. Ejo bundi mu gikwane se n'umu mukuru w'umuganga avuga ati aha karengane turiko turakora hanaha muri zana tubuza abanyagihugu kwidandariza bwira gute tubiki tuti twihanure. Ati abanyagihugu nibatanyirwa ni nk'amazi. Ibijya nije nabivuze. Umushiranganje wega cha leta ibyo yirwa ati haguruka iki bingana gute. Umukuru y'uwenye ndije ari bavuga muri obuha. Ibintu biriko biratujana ahubwo hagufata igiye ngo tuje hamwe abandi sinzi yo bari. N'ubujuju burenze. Ubu hageze ko abarundi bahaguruka bakavuga tuti igihugu tugisove gute, tugishire ku murongo gute, kije hamwe n'ibindi. Iyi myaka turiko turatakaza tugwa muri ubujuju mu ndyane baravye amahinguro ugasanga turi nyuma. Ibigigo ziko zirafata z'amakuzi bigusanga zimengo zitera kuzidukumira zigira gute, kugira conscience ati tuje hamwe turabingene iki kintu tubigorora n'abavuko no musi bavuke jo
igihugu mugabo tukaguma muri bwa bujuju bumwe bwo hasi. Je nibaza yuko hageze kameme yuko na cyane cyane inzego z'igihugu ego zifata ingingo ziboneka kuko abana bashaka bagira inaba abandi haje Imana iratubona twese. Ico kimushaka gukora mukorera umuntu Imana itubona twese. Inzego z'umutekano nabisubiyemwo ziri clair. Inzego z'umutekano z'igipolisi izo nyene tuzi visikuzi ziremanga neza ko ari bo batelefone babatabazi. Inzego z'igipolisi z'umutekano kuri byo gushika no munsi uko tubizi gene tuzumva nta kibazo kihari. Mugabo dossier yita ko iri mu butuga ko nitegeza kujisha kwa OPG akagira PV byo yabonye nibiki habikaja kwa procureur. Ubu rero urazi ko hari bya bintu mu Burundi biba muntu witwi ukabura ufata ingingo ukabura ugira gute kibazo gihagaze ga. Mugabo twitwo tunavuga tuti twateye akamo tutera akamo procureur n'abandi basosho ico bagira ico bafashije haraba hari nagateye akazira n'abandi bantu bose bogira ico bahanure uyu mugujira agateye akazina muntu bagira ico bahanuye. Nimwe twa tuti bishobora bitakarisha ikizere c'inzego nkuko umengo mu nzego ntawe umenye ufata ingingo ntawe ugira iki Binga c'abarongo ubutungane ngo ntabuze ngene bukora ngo bugwaye hehe ngo bwamunzwe niki ibyo byose ucome ngo biko bija kumugaragara. Ikibazo cavugiwe mu nama y'umutekano kiba kivuze kumugaragara. Abura amatara ro bari bakinje kiba kivuze kumugaragara. Vya bindi wabona sura kwa yabikoza avuga ati reka ngume nkorera mu rufuri ngiribi naho ivyavuzwe kumugaragara ari ibi. Ntore duteri akamo inzego abo bantu bashaka gukora ibintu bagira ikibodonda bagira iki babigize kuko amfe ndo konte inzego zishatse kugira enquête zirashobora zabona abantu bari nabi nabo bashobora kubabona kumira bose mwizindi nyungu bashaka kubikamisha bagira iki niba baba ngo siri population carcérale umushikiranganje ubutugane no muvise mu nama nshinga amateka kuvuga ati Faustin Ndikumana agiye kugira ngo guhorokerwa ihibambewe kabisa bambewe jewe ibanga ni ryarindi ntaco niyagiriza ndabona ko ndiko nafashe igihugu ukiri kijuju canke uri mu mwijima ukabona ko jewe ndi umwasi w'igihugu nije mwa igihugu jijuka canke uzotinda ujijuke kuko iki gihugu turagisangiye n'ubwato turi umwe twese turiko dushikirwa twese tangura ziriko ziravugwa zitagushikira gusa uri kijuju nyene kimwe canyuma wewe ushobora kugenda ugategura ibintu nkabijya uja gatwamwe ubujuju kabisa nuko utazi n'igihugu nyene kibaho caye gitagira gute ubonera hura ugabugarukiriza hafi. Rimwe nibyo hari gihe donc tubibona ibindi naho byo umuntu aratungwa n'Imana agakiyo hagira gute ibyo twese turaba ngo twarize Imana imbere. Ejo bundi hari umuntu umukozi w'Imana w'umugenzi yandikiye abwira ati horere ndakubwira umugani uri muri Bibiliya w'umwami yarakomeye n'intwaro yiwe yitwa Nabukodonozoro ati yashatse kubwira ngo abantu basenga ikigwigomana ciwe ati haramwe abagabo babiri batatu uwitwa Shadrach Meshach na Abednego banse kubaha ibyo bintu by'ibigirwamana ati baterera mu nyenga y'umuriro Imana yarabakingiye bavayo ni fresheur babateye mu nyenga y'umuriro bavayo ni fresheur neza
ati mu nyuma wa mwama ahubwo Imana yaramuhanye amarindwi arisha mu ishamba kandi ari umwana akomeye. Ivyo rero Imana ishatse gukingira umuntu yamukingira. Aho kantu karanankoze ukuntu umukozi w'Imana yakanyandikiye ati burya bamureba burya byo mukora na mwebwe Imana irababona. Sinohagarika rero nukuri sinohagarika ufise ivyo nanyumve iyo yakingiye abo izo ntoye nanje zonkingira.